Abanyagihugu baho mu Kibenga ahegereye ikiyaga Tanganyika mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko muri kino gihe uretse amazi y'ico kiyaga yabateye mu mazu batakironka naho barima ivyahora bibafasha mu miryango yabo nk'uko umupfasoni twasanze aho hegereye Tanganyika abishikiriza. Hari igipangu kinini twarakora n'ikindi gikurikira twakorerayo tugatera imyumbati tugatera ibiharage imbuto zose z'ubwoko bwose hanyuma birashika byose amazi aratera tuburiramo byose. Avuga ko bakirimira aho hegereye Tanganyika baronka umwimbu utari muke mbere bagasabikanya n'ababanyi ariko ubu bifumbereje kubera iryo duga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Turashobora gukurayo n'imifuko ishika 10 ningahe ibidudu tugakurayo ibiharage byinshi bidutunze tugakurayo ibigori tugasangira n'ababanyi. Agasaba leta kubafasha kugira babeho nk'abandi barundi. Dusaba leta ko yodufasha kuko twebwe nta bushobozi dufise. Oscar Bizimana harongoye quartier Kibenga avuga ko abanyagihugu bari batunzwe no kurima batakironka aho bakubita isuka kubera ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika. Agasaba abagira neza kubagarukirako. Turi mu bibazo ari naco gituma twege dusaba ko amashira hamwe afashanya amashira matandukanye yo gufasha yofasha birashoboka ko dushobora kuzibira bigakunda kuko aramaze kubikora tukabibona ko bazibiye bikunda yuko bishoboka ko wabaramaze kabiri. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baho mu Kibenga begereye kiyaga Tanganyika avuga ko ayo mazi yatangwe kwibonekeza mu ntango z'umwaka wa 2021.